inzamba irasamirana. Amakuru na Pierre Gahungu. Turi kuwa 17 Myandagaro umwaka wa 2026 sangwe ikaze nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe mu makuru twabateguriye naye akaza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Ikena ry'abigisha ribandanya ryiyongera mu Burundi mu biritera ngo harimo abigisha bava mu kazi canke abimurirwa mu bindi bisata nyamara ntibasubirizwe. Murakurikira muri ano makuru ibivugwa n'urunani FENASEB rusaba ko mu gutora abigisha mu mwaka ugiye gutangura ho kwirindwa kujabwo akarenganyo. Ibura ry'igitoro rimaze igihe mu Burundi ngo ritanga isura mbi ku gihugu. Ivyo nibivugwa n'ishirahamwe PARSEM risaba leta gukora ibikenewe byose kugira ngo itorere inyishu irama ico kibazo. Abanyagihugu bo muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura ngo barugarijwe n'ikibazo cyo gusuma bw'abahindanse muri no minsi, bagasaba ko hafatwa ingingo kugira ngo ubwo busuma buhagarare. Iyo ari inshamake inkuru imwe mu kwayo ni mukanyisase. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3:inzamba.org. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru ngo birababaje kandi birateye n'isoni ingene igihugu kimara imyaka n'imyaka kitagira igitoro. Ivyo nibivugwa n'ishirahamwe PARSEM gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kw'iterambere rirama. Iryo shirahamwe rivuga ko ubukene bw'igitoro bwabaye ndanse guha isura mbi igihugu bukanatuma ataterambere ryoshoboka. Ishirahamwe PARSEM risaba leta kwikubita gashi igatorera inyishu ico kibazo. Dutega amatwi Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishirahamwe PARSEM. Uravye ingaruka irura ry'igitoro riragira mu gihugu, ubwa mbere hoho nk'igisagara nk'igica Bujumbura ari uwo mutima mu by'ubutunzi, ari wo kapitali mu by'ubutunzi bw'igihugu. 80% y'amafaranga yasirikira mu gihugu cyose n'amafuri bijya kenshi ariko biratumira i Bujumbura. None igisagara cya Bujumbura bya niyo vitri niyo shusho y'u Burundi, burya ivyo bisagara bya ruguru ntibiragera ku bisagara no mugwiza tungaho hansaje. Burya igisagara cya Bujumbura nico niyo yakiriro. Twigifite kibuga c'indege mpuzamakungu njo gifite ibintu byo nico kirimwo amashira hamwe ama entreprise menshi mu gihe abantu kwiyunguruza bikomeye. Byabaye ikibazo gikomeye, abantu bashikana sambiri sanasaba bakirajya mu gisagara, abantu birirwa baragenda n'amaguru basubira. Hanyuma ukiyumvira ati none ingingo zifatwa ngo abana bari ntibashije kunguruza abantu. Ego twese turabona ko ntivyari bikenewe, sivyo vyiza. None iyo ni solution iyi iyo abantu bashitse saa 3 saa 4 barundanye baburiyo bava niyo baje kugira bashije kwiyunguruza. Indongozi ntagira ico zibivugako ngo zitange n'inyishu. Ukuva nyimba ari umushiranganje w'intwara gatumwe n'umushiranganje ajejwe transport, abantu bagatonda bakaruha gutyo bakagira gute bagasubira. Iryo siba hama. None igihe service ya transport zidashobora kuba zihari, kwiyunguruza bayita besoin vital. Uvuga ni ikintu umuntu akenera nkora muti. Kwiyunguruza gutaha, kuza ku mirimo, kuja kwivuza, kugira iki. Kwiyunguruza n'ubuzima, nko gufungura, nko kuryama. None ayandi maguverinema, none iyo leta kwidashobora gucifata ayo mabisi ya za Otrako data bahari, atereka dufate mabisi ya leta Otrako dushiremo ibitoro. Ivyo bitoro ko biza rero babifise ngo za Sopebu, so bishiremo ibitoro hama baze basomba abantu batwara. Kuko abantu wajya n'imvo z'umutekano ziba zirimo, ubushaje bw'umutekano nibuza ari imodoka z'igipolisi, amabisi ya polisi asomba abantu. Aya modoka ya leta yose akoba kubera intuze yose naza asomba abantu abatwara saa igihugu. Ntabwo n'amahera makuru y'abo barundi babatanze. Ntitwumvige n'abashiranganje baca bagenda bakanyika nagire numva za kuvuga agira icyashikirije azi no kuhaca anabibone.
Ano makuru tuyatandukire mu gisata c'indero. Ubukene bw'abigisha bwagumye bwiyongera, ivyo bikaba vyatumwe n'abaja mu karuhuko k'izabukuru, abatakazi mbere n'abajanwa mu ntwaro mu mazone no mu makomine ntibasubirizwe ku gihe. Uko niko bibonwa n'urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB, inyuma yaho umunyamabanga wa leta aherutse gushikiriza ko abigisha 5,000 aribo bazoronswa akazi mu 14,330 bakenewe. Ubwo runani rukavuga ko kongereza umushahara ari imwe mu ngingo zotuma abigisha bari bahasanzwe nabo leta izoha akazi bakora batekanye. Dukurikire Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB. Umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta aheruka gushikiriza ko igihugu gikeneye abigisha bashika ku 14,330 inyuma y'inama shikiranganji yakoranye kw'igenekerezo rya 12 Myandagaro umwaka w'2026. Muri abo hakaba hazoronswa akazi abashika 5,000 gusa, ni ukuvuga ica gatatu c'abakenewe. Twovuga ko ari intambwe turavye ko igitigiri c'abaronswa akazi kiziyongera cane ugereranije n'imyaka iheze, ariko impinga iracari ndende kuko abigisha bagikenye ari benshi, bigatuma igice kinini c'abana bazotangura amashure batagira abigisha, uburenganzira bwabo bwo kwiga bugahonyangwa. Nyabuna leta niyongereza inguvu ironse amashure abigisha bakwiye kandi babishoboye mu ntumbero yo kubahiriza uburenganzira bwo kwiga ku bana bose, ariko kandi itegerezwa gufata n'izindi ngingo zituma bo yari isanganywe n'abo izoha akazi bakora batekanye. Muri ivyo harimwo kubadugiriza agahembo kugire bareke guta akazi baja kurondera aharuta mu gisata c'indero. Nayo ahandi ho ubukene bw'abigisha buzoguma bwisubiriza. Umwaka w'ishure wa 2026 ushira wa 2027 ugiye gutangura mu minsi iri imbere. Vyoba vyiza huguruwe abigisha bashasha bamaze kurungikwa ku mirimo. Tugasaba ko mu gutora abo bigisha atawosubira kurenganywa, hakisungwa uko bagiye bararushanwa amanota mu kibazo gitanga uburenganzira bwo kuronswa akazi, kubera ko hari abigisha bari barakuwe aho bakora mu 2016 na 2017 bakarungikwa ahandi ku nguvu bakirindiriye gusubizwa iyo bavuye. Ico kibazo cobanza kuvanwa mu nzira imbere y'ukurungika abigisha bashasha ku mashuri bazokorerako, gutyo basubire mu bibanza bazoba bavuyemwo. Eka n'abigisha baronkejwe akazi mu ntango z'umwaka wa 2025 ushira 2026 uheze batararonswa agashahara botunganirizwa byihuse kugire amadosiye yabo ntagerekerane na y'abashasha. Inzamba. Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu ntara ya Bujumbura, aho abanyagihugu bo muri komine Bubanza batewe impungenge n'ubusuma no gutobora amazu byimonogoje muri iyi minsi. Bamwe muri bo bavuga ko abasuma baza kwiba kandi bakiba mu buhinga bwabo ku buryo bavyuka basanga ibintu nka vyose mu nzu vyibwe. Abo banyagihugu bagasaba ko ubwo busuma bwotuzwa. Ido nido na Julienne Muzinga. Nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu aho muri komine Bubanza bavuga ko bene ubwo busuma bw'imoroga ahantu hose ku mutumba wa Kanabubu aho baheruka kwiba mu mihana irenga 3, bavuga ko bugarijwe n'ubwoba ko abo basuma bashobora no gutangura kuza biba banakora ububisha bwo kwica abantu. Bavuga ko kuba bo kwiba bakanaterura umuntu ntavyumve bagatwara ivyari yipfutse, bene uwo muntu ashatse yosiga yisha umuntu. Yako tudakora ariko ukuntu batwiba tutumva biratangaje n'ukuri. Tutwara aya marondo tukaradukanuye, ariko nyine tubyuka tugasanga inzu iragaragara. Utuntu twose tw'agaciro twagiye itubyumva n'ukuri. Twe twibaza ko baba bakoresha imiti. Ibaze kwiba gushika aho baguterura mu mashuka uryamyeko uyaye yemwe. Oya basimba inzu bagatobora igihome ntubyumve. Nukuri iwacu muri komine Bubanza byabaye akamenyero. Imihana yose usanga abantu bariko basana amazu aho basuma batomoye. Abo banyagihugu basaba abajejwe umutekano ko nabo bofasha ku kijanye n'umutekano, bakaza barakorana n'abanyagihugu baba baraye kwirondo.
Julien Muzinga urakenuye nkuko vyama ku minsi yose ya mbere ubu ni wa mwanya wo gukurikira ayavugwa mu gisata c'inkino. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Premier League ryaratanguye mu mpera z'indwi heze n'ihiganwa ry'umupira ry'umwaka wa 2026 ushira 2027. Inkino zitari nke zarabaye mu mpera z'ino ndwi. Muri tennis Uburundi bwatahukanye ikibanza ca kabiri mwihiganwa ryitiriwe Davis Cup ryariko ribera i Bujumbura. Hanyuma mu rukino rw'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme muri Afrika igihugu ca Cameroon caratahukanye igikombe ca Afrika CAN ku nshuro ya mbere. Tubibaze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Dore umupira w'amaguru mu mpera z'indwi twari turangije niho hatangura iganwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu ihiganwa Premier League umwaka w'inkino wa 2026 ushira 2027. Inkino zari zitekanije ku munsi wa gatandatu umugwi wa Vitaro FC wahuye na Interstar. Ubwo rukino rurangira banganya igitsindo kimwe ku kindi. Aigle Noir ku kibuga cawo watsinze Olympique Star ibitsindo 3-1. Message Ngozi watsinzwe na Bumamuru FC ku kibuga Runani igitsindo kimwe ku busa. Vision FC watsinze Musongati ibitsindo 2-1. nayo mugwi Ngozi City ukaba watsinze Young Star uherutse kuduga mu cicaro ca mbere ibitsindo 2 ku busa. Ku kibuga Gatwaro mu Kayanza urukino rwahuje umugwi wa Kayanza United n'umugwi wa Flambeau du Centre warangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Mu rukino rwa tennis mu mpera z'indwi heze niho harangira iganwa ryitwa Davis Cup ryari rimaze iminsi riko ribera mu gisagara ca Bujumbura kuri Entente Sportive. Ku bihugu bitandatu vyitavye iryo higanwa Burundi bukaba bwatahukanye ikibanza ca kabiri muri iryo higanwa inyuma y'igihugu ca Senegal catahukanye ikibanza ca mbere. Ku mugabane wa Afrika naho umugwi userukira igihugu wa Cameroon niwo watahukanye igikombe ca Afrika CAN ku ruhande rw'abakenyezi. Iryo higanwa rikaba ryari rimaze iminsi riko ribera mu gihugu ca Maroc. Cameroon ikaba yatahukanye ico gikombe inyuma yo gutsinda igihugu ca Malawi mu rukino rwa nyuma ibitsindo 3 ku busa. Bukaba bubaye ubwa mbere ico gihugu kitahukana ico gikombe ca Afrika. Algeria ikaba yatahukanye ikibanza ca gatatu inyuma yo gutsinda igihugu ca Maroc kuri za penalty. Muri izo nkino za Afrika ku ruhande rw'abakenyezi umugwi wa Nigeria akaba ari wo ufise ibikombe vyinshi bigera kuri 10 ugakurikirwa na Guinea Equatoriale umaze kugitwara ku ncuro zibiri. Akaba ari kuri iyo nkuru ya Bertrand Ngendakuriyo duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no wa mbere. Nshimire mwebwe mwese mwaduteza abiri. Nshimire n'uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe kwamfashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu nari kuri micro kabande bipfurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho utaha.